Wiriwe neza cyangwa se waramutse bitewe n'igice uherereyemo muri aya masaha ukurikiye imbonesha kure yacu imwe rugendo ubasha kuba woronkaho amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa hirya no hino mwitsi cyane cyane twibanda ko ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze nanone mu makuru ariko akomeje kugenda aratrendinga cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho tugiye kwibanda ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mukanya nababwiraga amakuru akomeye cyane ariko aravugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, nyuma yuko cyari cyo mumaze gutoragurwaho ibiziga bibiri by'abagabo bashika kuri babiri, ariko kandi bakaza kujyanwa ku mavuriro kugira ngo babashe kuba bopimwa hamenyekane icyo bacyo bishe. Ariko kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda haba urujijo nyuma yuko hongeye kuboneka iyindi mirambo y'abagore bashika kuri batatu nk'uko biriko biravugwa na bamwe mu bantu baturiye muri ibyo bice. Ibi bintu kandi bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera mu gihugu cacu c'u Burundi, nyuma yuko no mw'ishamba rya Cibira aherutse gupfira abantu bashika kuri bane barimo n'umusirikare, ndetse ubu tuvugana hakaba ari n'abandi bantu bivugwa yuko bagera muri batatu nabo buba bamaze kuraswa nk'uko biriko biravugwa mu gice ca Cibitoke. Abantu nyene bashika kuri bane harimo n'umusirikare w'igihugu biciwe mw'ishamba rya Cibira nk'uko bikomeje kugenda biravugwa muri aka kanya, mu gihe by'umwihariko haherutse no kwicirwamo abandi bantu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibintu byongeye gukura imitima, ndetse abarundi benshi boca bagira ubwoba bwinshi cyane ndetse n'igishika nyuma y'impfu zikomeje kugenda ziragaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi bamwe bakaba badatinya kuvuga yuko ari bamwe mu bagize imbonerakure, bavuga yuko imbonerakure zisigaye zitwara nabi, zisigaye zimeze nk'abazarendo baha ngaha mu gihugu c'abaturanyi cyo mu buraruko n'ubutseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nabo bamaze igihe bibasira ubwoko bumwe. Ahanganga rero mu gihugu cy'u Burundi naho ngo hakaba hashobora kugaragara icyo twakwita ubugizi bwa nabi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, ndetse ngo nibikomeza gutya abaturage bagiye batandukanye ngo bashobora kuzahamagarwa bakigaragambya. Ibi ni bimwe mu byatangajwe n'imiryango igiye itegamiye kuri leta, cyane cyane imitwe igiye itandukanye, ndetse by'umwihariko isanzwe itavuga rumwe, ndetse n'amashyaka ariwe atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi rizwi nka CNDD-FDD. Mu buraruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri uyu mujyi mukuru usanzwe ufatwa nk'umugwi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, umujyi uzwi nka Goma usanzwe uzwiho kugera ubucuruzi bukomeye cyane, usanzwe unabangikanye n'u Rwanda, haramukiye imyigaragambyo ikomeye cyane aho urubyiruko ndetse n'iyonka ndetse n'abandi bagiye batandukanye babyukiye mu myigaragambyo. Nabo bakaba bavuga yuko bakomeje kwamagana ihohoterwa ndetse n'impfu zikomeje kugenda zigaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba bakomeje gusaba yuko abasanzwe bacinzwe ibikorwa by'umutekano bakabaye bakomeza kuba maso, bakareka gutuma inzego z'abazarendo zikomeza kugenda zivugana abantu nk'uko bikomeje kugenda biravugwa, mu gihe abantu bariko barapfa umusubirizo ngaha mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda biravugwa muri rusange. Ibi byose kandi rero bikomeje kuba mu gihe hamaze no kumenyekana umubare nakuka w'abapolisi benshi cyane bamaze kuba bohunga berekeza Uganda, nyuma yuko umwari M23 wongeye kwigarurira ibice bigiye bitandukanye birimo na Shasha isanzwe ibangikanye cyangwa se iri ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu cya Uganda, ndetse abaturage benshi bakaba bamaze guhunga bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano muke nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ikaze nanone mu makuru arambuye mu biganiro byacu hano kuri no mbonesha kure yacu, ndetse ari nayo namwe mugomba kuzaja murakurikiraho amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa hirya no hino mu isi, cyane nyine twibanda ko ariko aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Reka nguhikaze unkurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cacu ciza, abadukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye muri za Cibitoke, abantu badukurikiye bari mu ntara ya Kayanza,
abadukurikiye bari muri za Bururi, Bujumbura ndetse n'ahandi hose ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu mu makuru abakomeye cyane ariko yateguwe n'itsinda ry'abamenyesha bakuru b'inzobere, ndetse abadukurikira bari ngaha mu gihugu c'abaturanyi c'u Rwanda, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi hano ku mugabane wa Afrika, mwese turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Abadukurikira kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye biri nga ku mugabane w'Uburaya, umugabane wa Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese tubahaye ikaze aho muherereye. Turi mu masaha ashika ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Munyemerere dutangure amakuru yacu tuyatangurire nga mu gihugu c'u Burundi, ahakomeje kugenda hagaragara ibiziga bigiye bitandukanye cyane cyane nga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye nk'uko byamaze kugenda biratangazwa. Mu makuru yaheze nari nabamenyesheje yuko amaze kugenda amenyekana yuko hogaragaye ibiziga bishika kuri 2 by'abagabo, ndetse ibyo biziga bikaba byabashije kuba byojyanwa ku mavuriro kugira ngo bibashe kuba bwo byokorerwa isuzuma hamenyekane icyo bacyorishe abo bantu. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya abaganga banze kuba bakwakira ibyo biziga nyuma yuko byari byamaze kuba by'umwihariko byari byamaze kuba bitangira kwangirika ku buryo bukomeye cyane, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hari amakuru avuga yuko bamaze guhita boshyingurwa. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya nyuma yuko bamaze kuba bashyingurwa, abaturage benshi baje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nyuma yuko bakomeje kugenda bashimangira yuko bakomeje guterwa ubwoba, ndetse bakomeje kugira ubwoba bw'icyaba kishe abo bantu nk'uko byariko bivugwa. Batuye rero muri aka gace ka Rukaramu ni mu Burundi bafise ubwoba bwinshi cyane nyuma yuko ku kibuga c'indege cya Melchior Ndadaye habonetse imirambo ishika kuri 2 y'abagabo bikekwa yuko boba bishwe. Nyuma yaho rero haje kuboneka abandi bagore bashika kuri 3 nabo bamaze kwicwa, ndetse ibiziga byabo byo biracyari bishasha, ndetse ibingibi bikaba byoje gutuma inzego zijejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi ritangira kugenda rikora iperereza aho boketse hose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomenya imva n'imvano by'ibyo biziga bishika kuri 5 nyuma yuko iyi mirambo ishika kuri 2 yabashije kuba yoboneka mu mpera z'icyumweru giheze hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura muri zone ya Rukaramu, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Abishwe bombi rero bari abagabo gusa imyirondoro yabo ntabwo yabashije kuba yomenyekana. Amakuru atangazwa rero nababonye ibyo biziga avuga yuko abayobozi bacyagera bahise bajyana iyo mibiri muri za morgue, ariko ibitaro birayanga kuko yari yatangiye kuba yo kwangirika. Icyakora amakuru avuga yuko none ibiziga by'abakenyezi bishika kuri 3 byobonetse nanone bisha naho bitaramara igihe kirekire, ari byo biriko bikorwaho iperereza n'abaganga ndetse n'inzego zishinzwe itohoza nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe kuba homenyekana icyaba kishe aba bantu. Ibi byahise bisunikira rero abayobozi guhita bashyingura iyo mibiri, ariko kandi abaturage bo basigara mu rungabangabo ndetse no mu gihirahiro cinshi ndetse no mu cyoba, bibaza icyaba gikomeje kuba cyo kwikica aba bantu. Nyuma y'izo mfu bavuga yuko byabasigiye ubwoba ku buryo bumva batizeye umutekano hafi ngaha muri iki kibuga c'indege ndetse n'abatuye mu nkengero zacyo. Kuri iki kibuga kitiriwe Melchior Ndadaye haherutse kandi gutangazwa amakuru ko haherutse gucimutirwa umugenzi waruvuye mu gihugu ca Kenya agarutse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo mu muryango wiwe bavuze ko baheruka kumva ijwi ryiwe ababwira yuko yamaze gushika ku kibuga, ariko bahagera bakabura umuntu. Ndetse kugeza amagingo aya ngaya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko badashobora gukomeza kumva neza bimwe mu bintu biriko biravugwa, ndetse n'ibintu bikomeje kugenda biratangazwa yuko abantu barimo kugenda banyerezwa abandi bakatwa amazotsi, nyuma yuko hari n'undi muturage nawe wari usanzwe atunzwe no kudandaza inka ndetse atunzwe n'uburimyi ndetse n'ubworozi, nawe uherutse gukatwa
izosi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaza gukurwamo ashika kuri miliyoni 3 z'amarundi nyuma yuko abagizi ba nabi bamutangiye hanyuma babasha kuba bo mwivugana. Kugeza magingo aya ngaya kandi ntabwo ari iki kibazo kiriko kiravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi gusa, kubera yuko kugeza ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugenda biravuza ubuhuha, ndetse abasanzwe barakurikiranira hafi ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaba bakomeje kugenda baravuga yuko bakomeje gutungurwa n'ibiko biragaragara n'ibiko bikomeje kugenda bivugwa yuko iki gihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero bakomeje kugenda by'umwihariko bavuga yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko ari ukunanirwa gukomeye cyane kw'imitegekere ya nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye, nyuma yuko kugeza magingo aya ngaya abasanzwe bakurikiranira hafi ibikomeje kugenda bibanga mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko bakomeje kugenda batungurwa ndetse banatangazwa n'ibiriko biratangazwa ndetse n'ibiriko birakomeza bivugwa. Nkuko kandi bikomeje kugenda bitangazwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aba batavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abafite imigambwe barongoye by'umwihariko bariko baravuga yuko hashobora kuzaba ibihe bidasanzwe nk'ibiriko biraba muri Uganda ndetse n'ibyabaye muri za Nigeria ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo nka Kenya, abaturage bashobora gukora imyerekano ikomeye cyane bakomeza kwamagana ubugizi bwa nabi buriko burakogwa nabo badatinya gushinza imbonerakure z'urubyiruko zisanzwe zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Mu minsi 5 iheze kandi Cibitoke abantu bashika kuri 4 barimwe n'umusirikare biciwe mu ishyamba rya Cibira, abasivile bashika kuri 3 n'umusirikare umwe b'abarundi baratowe n'abacungera ishamba, abandi bashika kuri 2 nabo baranyuruzwa mu ishamba cimeza ry'Ikibira ku mutumba wa Nderama muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ibyo biziga kandi byatowe mu ijoro ryo kwa 23 rishira kwa 24 mu Kakaro. Uburyo bapfuyemwo ntiburamenyekana neza. Ababa muri ako gace bavuga yuko abo bantu bishwe bivuye ku nka zavuye ngaha mu gihugu cy'u Rwanda c'abaturanyi mu ntwaro ndetse no mu bajejwe umutekano n'igisirikare baremeza ayo makuru, bakavuga yuko abantu bashika kuri 4 bishwe n'abasuma. Abo bantu rero bashika kuri 4 bishwe ni abayangayanga bashika kuri 3 n'umusirikare umwe w'igihugu bishwe mu itariki navuze haruguru nkuko nakomeje kugenda mbivugwa mu ishamba ry'Ikibira. Kubw'amasoko rero mu gipolisi abo bahisi 2 bavanye inka 8 mu Rwanda, ariko bazivanyeyo mu kinyegero kugira ngo bazigurishe bukeye bwaho ku isoko rya Ndora. Kubwayo masoko nyine abo bantu bari bafise akamenyero ko kukijabuka Ikibira mwijoro berekeza mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kurondera inka, bishwe mwijoro bagarutse bakaba baraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho bya rutura bavuga ikinyarwanda bacumbitse muri iryo shamba. Hamaze iminsi hanavugwa yuko rero muri iryo shamba ry'Ikibira haba harimo abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye bafite n'ibirwanisho yemwe baba abo mu Burundi ndetse no muri FDLR n'abandi bagiye batandukanye bivuga yuko bo barashinze amahema. Nkuko ayo masoko abandanya abimenyesha, izo nka zose zaciye zifatwa n'uwo murwi witwaje irwanisho. Abo bantu bishwe baramenyekanye kuko bose baturuka muri komine Bukinanyana. Nubwo imbibe zugawe, uruja n'uruza ruribonekeza hagati y'ibyo bihugu bibiri kuko bimenyeshwa n'irindi soko mu by'umutekano. Iryo soko risigura ko ahubwo uko kubuza abanyagihugu
abo banyagihugu bahana imbibi kugenderanira mu gihugu, n'ikindi bisigura kwakira ababuze ku ndagara mu miryango yabo. Ibyo birababaza abantu twavuganye batemerewe kugandara ku babo nk'uko biriko bitangazwa. Ku bw'amasoko yacu kandi hari abantu bagera kuri 2 bakironderwa, bashobora kuba barazimiriye mu kibira canke bakaba barishwe, niko isoko mu bajejwe umutekano ryokomeje kugenda rivuga. Imiryango rero y'abishwe isaba umuco kuri ubwo bwicanyi. Musitanteri wa Bukinanyana amenyesha ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu babarishwemo ndetse n'impamvu zaba zaratumye abo bantu babasha kuba bokicwa. Christiane Nkurikiye aragabisha umuntu wese ukora urudandazwa rw'inka rwo mu kinywabi muri iki gihe imbibe zugawe hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Kubw'urongoye ingabo zirwanira mu kibira aremeza yuko umwe mu bo arongoye abuze imbere yo kumenyesha ko yoba yapfuye yavuye ku kirindiro ciwe. Iyo ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi igabisha ko izoshira mu ngiro amategeko ya gisirikare ikanahana umusirikare wese ukorera mu kibira udakora neza igikorwa ajejwe kuba yokora. Kuva mu ntanguro z'uyu mwaka ibiziga bishika kuri 25 harimwo 8 byamenyekanye ko ari iby'abadandaza b'inka biramaze gutorwa muri kibira. Iyi nkuru narindiko nyibarondera kugira ngo mbashe kuba no babwira yuko nyuma y'ibyo biziga bishika kuri 4 hongeye gutorwa ibindi biziga bigira kuri 2 nabyo by'abadandaza b'inka bivugwa yuko baje kwicwa ndetse bakaba baje kuba bomburwa icyo twokwita amahera yabo baba bariko badandaza cyangwa se barakoresha mu bworozi bwabo. Ibi byose akaba ari imwe mu bintu biriko biratiza umurindi ndetse n'umwuka mubi ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba bavuga yuko ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'igisirikare cyabo n'urubyiruko rubarizwa muri CNDD-FDD ari rwo rwoba ruri kugenda rukora aya mahano kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa umutekano muce cyane, aho kugeza amagingo aya ngaya mu masaha ashika kuri 72 gusa impunzi z'abanyekongo zirenga 2,000 zamaze guhungira mu gihugu ca Uganda. Impunzi zishika ku 2,000 zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinjiye mu gihugu ca Uganda nyuma y'imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'imitwe igitandukanye yitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Majoro Chikoko Tabalo ushinzwe amakuru rusange muri diviziyo ya 2 mu ngabo za Uganda UPDF yatangaje ko impunzi zirenga zishika ku 2,000 z'abanyekongo zageze muri iki gihugu mu masashika kuri 72 ashize ziva mu turere twa Katwiguru, Kiwanja, Binza, Kiseguro, Kirenga, Masisi, Begenza, Walungo ndetse na Rucuro, aho ni mu buraruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tabaro yashimangiye yuko abaturage bo mu turere twegereye umupaka wa Uganda cyane cyane abasaza, abarwayi, abagore batwite ndetse n'abana aribo biganje mu bakomeje kugenda bahunga. Izi mpunzi zinjiriye Ibunagana ndetse na Nteko muri Kisoro, Keshero ndetse na Ishasha muri Kanungu n'izindi nzira nto, ni nyuma yuko kugeza ubu ngubu imirwano ihanganishije umuhari M23 ndetse na FARDC aho aba barwanyi bitsarambwe bakomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Hagati aho kandi Tabaro yavuze yuko abapolisi bashika kuri 98 b'abanyekongo bakiriwe ku mupaka wa Ishasha ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu kandi ko barimo gufashwa akurikijwe amabwiriza mpuzamahanga.
yatsabye abayobozi b'abaturage ndetse n'abasivile ku mipaka gukomeza kuba maso kubera ko ngo inyeshyamba za ADF ngo zamaze kunoza umugambi wo gushaka kubura ibirindiro muri Uganda nyuma yuko inkambi zabo zimaze gusenywa mu buraruko ndetse no mu buseruko bwa Republique Demokarasi ya Congo. Ati kuba maso bizadufasha gukemura umutekano muke wambukiranya imipaka. Turi maso kandi twakajije umurego mu turere twa Kisoro, Kanungu, Douala imbibi na RDC. Kugeza ubungubu rero kandi General Patrick Nyamvumba usanzwe yarasanzwe ari umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yarabaye ambasaderi wa Tanzania. Biravugwa yuko kuri uyu munsi wa mbere itariki 5 Nyakanga yatangiye imirimo yiwe nka ambasaderi mushya w'u Rwanda Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma yo gushyikiriza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye bwa Afurika y'Iburasirazuba muri Tanzania Mahamadu Tabita Kombo impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri ico gihugu. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo u Rwanda rwari rwatanze Nyamvumba wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nk'ugomba kuruhagararira muri Tanzania. General Patrick Nyamvumba wamaze kwemezwa yasimbuye muri izo nshingano ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania Fantu Arelimana kuri ubu uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Pakistani. Igoma imyigaragambyo yazindutse imeze nabi mu bice bigiye bitandukanye, abigaragambya biganjemo urubyiruko ndetse n'abandi basheshe akanguhe n'abandi bafise imbaraga bakomeje kugenda bashimangira yuko bakomeje kwamagana umutekano muke uri muragaragara mu bice bigiye bitandukanye ngaha muri ico gihugu cya Tanzania, cyane cyane mu mujyi wa Goma. Amakuru arambuye turaza kuyagaruka mu nkuru yacu itaha. Reka mbashimire yuko mubana natwe umunsi ku munsi hano kuri ino mbonesha kuri Burundi News TV. Mwibutsa yuko ari ubwa mbere ushize ngaha wakora sabone cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo ubashe kuja uraronka ibiganiro bishasha hano kuri ino mbonesha kure yacu ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndabashimiye mwese yuko muba mwobanye nanjye mukomeze kugira amagara mazima.